mu minsi iheze twari twababwiye yuko ingorane zari mu ishengero rya Pantekote zarangiye, ariko rero gawamuga bibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyiyo ko amajambo mbuye muri yarashize mu mutima wanje ngo ndayibitse ishengero sinzi biri imbere, ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha. Iyi si y'uno munsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza nde ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera mushire mu gishingo cyacu, muzokomera mwibuka ku isi yamwishi imisi igoye, abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama. Twaheruka kubabwira ibya sepebu, twaheruka kubabwira ukuntu ibiro vy'umukuru w'igihugu barushe bakabijamwo kugira ngo bibone gufata inzira, kuko biraboneka yuko hari habaye gukomantaza imitima. Ubu rero abantu bamwe bamwe baribaza bati bya bintu bigezehe? Aho bigeze ntitwovuga yuko ari heza, naho intambwe yatewe, naho bashitse ku ntambwe yo gusubiriza warateye ikibazo cane, ari we yahora ari umunyamabanga wa sepebu Hakizimana Nikora n'izindi nzego y'inama nkuru y'abungere. Nta kintu kinini kirashobora gukoreka. Inzego zasubiriye izahahora bisa nuko ataco zirakora. Abatwara sepebu gushika ubu ntibigeze bashikirizwa amakonte. Muri iyi minsi 3 yoyo irangiye, amakonte ya sepebu yarugawe. Ubu rero abantu bibaza ibibazo vyinshi, baravuga bati amakonte ya sepebu yokugagwa bigenze gute? Ninde afise uburenganzira bwo kuyugara? Mbega hoba harabaye inama nkuru y'abungere kugira ngo hashobore gufatwa izo ngingo? Kuva urwego rw'inama nkuru y'abungere rusubirizwa, nta nama n'imwe irashobora gukorwa ngo hafatwe ingingo. Abantu rero babandanya bibaza igituma ayo makonte ya sepebu yoba yarugawe. Bamwe bakavuga bati ayo makonte ashobora kuba yaraciyeko amahera menshi, hanyuma bakabona yuko mu gihe hokorwa audite bohava babura ingene bayasigura. Bakibaza yuko vyoba ari bimwe mu vyatumye ayo makonte ya sepebu yugagwa. Aha birumvikana yuko mu gihe haje abarongozi bashasha ko hategerezwa kuba audite, hakabisuzumwa y'ukuntu ubutunzi bwifashe, kugira ngo nabo badugirize ikivi aho bagenzi babo bari bagejeje. Ariko murumva yuko haciye haba ivyo kugagwa amakonte. Ubu rero umuntu yokwibaza ati none ko amakonte ya sepebu yugawe, abakozi bagiye guhembwa gute? Mbega ivyo bintu bigamije iki? Ni bande bari nyuma yavyo? Abantu rero bati none JDC iracafise akangonongono. Bamwe babona yuko JDC yoba yajaniranywe ikarekura itarekuye, kuko biragaragara yuko hakiri ibintu vy'intambamyi, hakiri ibintu vy'ibipfungu. Ibya sepebu rero gushika ubu birimwo igipfungu cinshi. Eka mbere biriko biranugwanugwa yuko hashobora kuba
hari n'amahera yari agenewe kuja muri sepebu ariko yagiye kuri konti za bamwe mu bungere. Ivyo bintu rero bikaba biteye amakenga benshi. Ibi rero biragaragarira mu rwandiko rugaragara ku mbuga ngurukanabumenyi, urwandiko bigaragara yuko abanywanyi bo mu mashengero atandukanye ahurikiye mu ishirahamwe rya sepebu bandikiye ibanki ya KCB mu Burundi ishobora kuba yarakoreshejwe kugira ngo ayo mahera bigaragara ko yaraturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika agana muri sepebu. Aha muri rikete turabona yuko imvo yatumye aba banywanyi bahurikiye mu mashengero atandukanye ahurikiye muri sepebu bandikiye KCB bayisaba gusigura iyo amafaranga canke amahera angana n'amadolari 35,000 yaragenewe kuja muri sepebu, ariko akaba yaciye akatishwa agaca pikonte ya Karenzo Charles. Uwo nawe akaba ari we arongoye kino gihe inama nkuru y'abungere b'amashengero ya Pentecote mu Burundi. Yaragenewe kuja muri sepebu ariko agaca akatishwa agaca kuri konte personnel canke kuri konte y'umwungere Karenzo Charles. Uwo nawe akaba ari we arongoye inama nkuru y'abungere kino gihe. Aha muri uru rwandiko baravuga bati turabandikiye nk'abanywanyi b'amashengero ya Pentecote mu Burundi, bati twisunze amakuru ataryoshe kandi twatohoje neza amakuru yerekeye ugukura kuri konte amadolari angana 50,000 yaje ava muri leta zunze ubumwe za Amerika arungitswe n'abakirisu bo muri ayo mashengero. Ayo mahera akaba yararungitswe kuri konte ya sepebu. Bati twisunze rero amakuru dufise, ayo mahera baciye bayatransfera canke yaciye arungikwa kuri konte ya Karenzo Charles afise ngaho muri KCB. Bati ayo mahera biboneka yuko yaciye akugwa kuri iyo konte hakoreshejwe dokima ata matariki ariko, dokima ata nimero ziriko, dokima ata nimero ya telefoni iriko, ata adresi iriko canke email. Bati dokima idasobanutse neza iriko adrese yo kumuhora w'imbuga ngurukana bumenyi, iyo nayo bikagaragara yuko yabaye impimbano. Ivyo basaba baravuga bati twisunze umugigwa canke principe y'umuco ikoreshwa n'amabanki, turasabye ko ivyo bintu vyogaragaza ahaciye ayo mahera hisunzwe ingingo z'amategeko y'u Burundi agwanya igiturire. Aha baravuga itegeko ryitwa blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Mere ngusigura gatoya, le blanchiment d'argent ni icaha gihanwa n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi. Ico caha ni icaha c'ukweza amahera agacishwa mu binywabi, naho yoba aje gukora umugambi mwiza amaze gucishwa mu binywabi, hanyuma ayo mahera agaca yubaka ishure canke ibitaro canke agafasha abantu, ariko yaciye mu binywabi atinjiye mu gihugu biciye
mu nzira zizwi, ico nico caha bita le blanchiment d'argent sale. Aha barasaba insiguro zikurikira. Insiguro ya mbere, ukugene ayo mahera yakuwe ku ikonte. Aha baravuga bati mbega amaserivisi yanyu yoba yarasuzumye canke yoba yaratanze uruhusha kuko ayo mahera ashirwa ku ikonte canke arotirwa ku ikonte y'umuntu asanzwe kandi yararungitswe n'amashengero. Mbega dokima yahawe Karenzo Charles mu gihe yaheza kurotira ayo mahera yoba ari yari isanzwe ikoreshwa canke izwi na systeme y'amabanke mu Burundi. Ubwa kabiri, ivyerekeye isuzuma ry'amabanke. Bati kubera iki atapere yabaye kugira ngo habe confirmation. Bati kubera iki atasuzumwa ryabaye kugira ngo bamenye iyo ayo mahera yaje aturuka. Bati kubera iki atakamo katewe kugira ngo ivyo bintu bishobore gukurikiranwa, kandi ayo mahera yararungikiwe sepebu. Bati mwa mwaragerageje kumenya icyatumye ayo mahera arungikwa. Ubwa gatatu, ivyo banke itegerezwa gukora. Bati nk'ibanke yiyubaha mwategerezwa kugira vigilance, kutarembasa cyane cyane mu gihe ayo mahera agenewe abantu canke amashirahamwe. Bati hamaze kubura icemezo na kimwe kigaragara, bikagaragara yuko atatariki ziriko, bikagaragara yuko atakimenyetso na kimwe kiriko, ivyo vyaca bishikirizwa canke bimenyeshwa urwego rujejwe iperereza mu vyerekeye amafaranga. Bati rero banyakubahwa, turabasavye yuko mwoduha inyishu zitomoye mu misi 15. Mudashoboye kuduha inyishu zitomoye, tuzoheza twiture inzego zibijejwe. Aha twovuga nk'urwego rukuru wa berube canke self. Eka mbere turashobora no kwitura n'abapartenere mpuzamakungu ba sepebu. Bati turarindiriye inyishu. Ababikoze baserukiwe n'uwitwa Gabriel Bijiyobija. Voilà, ashirako umukono. Nuko rero ibi bintu muvyumvirije neza, mugasubira mukavyumviriza, murumva yuko bifatana na bimwe biriko biraba muri sepebu. Kubona amakonte ya sepebu yugagwa, abantu bariyumvira igituma yoba yarugawe bakagihebura. Ariko nkuko nabibabwiye mu ntango, hariho abiyumvira yuko ayo makonte ashobora kuba yaracishijwe ko ayandi mahera atagira insiguro, hanyuma bagaca bagomba kubinyegeza abarongozi bashasha ba sepebu. Voilà, uko bimeze kose murumva yuko muri sepebu atakirashoboka. Murumva yuko bimeze nabi, murumva yuko mu gihe abarongozi bashasha ba sepebu batazi ikiri ku makonte ingene kingana, mu gihe batariko barakoresha ayo makonte, murumva yuko baba bafise intambamyi zidasanzwe. Ariko hamwe n'ivyo, iri jambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana yashengeye yitavye Imana, mwungere wa mbere w'Ikiremba. Ubu rero nta uramenya yuko jesenke izohava isubira kwitura leta kugira ngo ibafashe gukemura ico kibazo.
unyakwigendera umwungere wa mbere w'ikiremba ati sinzi biri imbere. So hava dusanga bwabaye ubuhanuzi, ibintu nababwiye mubifate mu matelefone yanyu muzoze muravyibutsa ati ishengero rya Pantekoti ryishwe n'abakozi b'Imana bahahamira amaronko. Voilà, hamwe vyoba bimeze uko, hamwe izi nzego zokora bagasanga bimeze uko, hamwe aba bantu bandikiye KCB boba ata kintu na kimwe babeshemwe, urumva yuko rya jambo ryavugwa uwahoze ari umwungere wa mbere wa Pantekoti y'ikiremba ryoba ririko rirasohora. Nibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise, mwari mukwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije. Kono majambo muhe muri yarashize mu mutima wanje ngo ndayibutse ishengero sinzi biri imbere, ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha. Iyi si y'uno munsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande, bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza nde? Ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'umwami, bamwe muzokomera mushubire mu gishingo cyacu, muzokomera mwibuka ku isi ya mwishi, imisi igoye, abantu bazogwa mu buzimire bwande bw'abarama. Murumva rero ko ivyishirahamwe sepebu bitaraja ku murongo, mubandanye musenga ntimuve ku mavi. Imana yo mwijuru nibahezagire, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.